nitwa Kazinda Ferdinand, njejwe ibikorwa by'abajeje umutekano muri sécurité société de gardiennage yitwa Commandeur Security Guard. Iyo KSG ni société de gardiennage icunga ibintu by'abantu n'ubuzima bwabo, cyo bita sécurité mu majambo make, ni ukuvuga iracunga ibidandazwa by'abantu, iracunga amazu y'abantu, imodoka z'abantu, hanyuma igacunga n'ubuzima bwabo. KSG ikora mu bisata byinshi bitandukanye. Ubusanzwe ahari umukiriya duhamagaye ko tumucungerera ibyiwe, turagenda tukamucungerera ibyiwe, aho ni kuma ahuba ahabaye. Hanyuma ufise imangazini ziwe gukora ivyashara araduhamagara tukamucungerera. Ikindi nk'ufise imanza, ufise urubanza akaba akeneye abamucungerera umutekano, urubanza kugira tugende neza, turahashika. Habaye nk'abagiye baja kwerekana ibidandazwa vyabo ku mamize canke exposition y'ibidandazwa, aduhamagaye adukenera turahashika. Abafise ububare kuvuga ubunywero barashobora kutwikorako, hanyuma tukagenda tukabacungerera ivyabo tangorana. Ubwa mbere kugira ngo abantu bakigwe neza nuko twebwe muri KSG ubwa mbere cyambere dukora no kubanza kwigisha umusekirite agiye gukora, kuko ntashobora kuja kurungika umuntu baje gukora akazi atazi ico akora. Ubwa mbere banza kumwigisha icyo bita formation, ukamwigisha ibyo akora, hanyuma amaze kubimenya ukamubwira amategeko ngenderwako ateza gukurikiza mu gihe ari ku kazi. Amaze kubikurikiza umwigisha akabyumva, ukabona kumwambika umwambaro, hanyuma ukamujyana gukora akazi. Ikintu novuga twaba sinuvuga gutandukanye n'abandi cyane, kirasa kuko twebwe mugabo icyo dutandukaniye n'iyo formation niko ndababwira. Formation niyo ya mbere iha inyigisho abakozi. Igira kabiri, hariho amasosiyete menshi murayazi hariho atagirisha formation abasekirite babo, amutora hari akamwambika impuzu akaja ku kazi. Twebwe rero cyambere twishimiye ko abakiriya banezererwa nuko tubaha umukozi yabaye yagize formation, yize akamenya agiye gukora.